Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Umuhari M23 umenyesha ko wishe wongera ufata bamwe mu basirikare b'Abarundi bambitswe imyambaro y'igisirikare ca Kongo. Hari mu ntambara hagati y'umuhari M23 hamwe n'igisirikare ca Kongo gifadikanije n'iyindi mihari igwanira ku butaka bwa Kongo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 5 Munyonyo uyu mwaka. Mwitangazo igisirikare cyo Burundi casohoye inyuma y'iminsi mike ntaco cigeze kivuga ku vyaba vyarashikiye abasirikare b'u Burundi muri Kongo. None ako gacerere ku butegetsi ku vyashikiye abasirikare b'u Burundi ko bakava kuki? Inyishu ni mu kiganiro kw'isoko mushikizwa na Jebo Mfisi Niyongere nkaba ndabahaye ikaze. Kuri isi hari umwijima. Umuhari M23 ku munsi wa kabiri igenekerezo ryandwi Munyonyo waremeje ko wafatiye ku rubuga rw'intambara abasirikare b'u Burundi mu gihe bariko bagwana ku ruhande rw'abasirikare ba Kongo mu ntambara zo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 5 Munyonyo. Mu itangazo ryaciye risohorwa n'igisirikare cy'u Burundi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 9 Munyonyo, igisirikare cy'u Burundi kivuga ko ivyashitse ku magenekerezo ya 21 na 30 gitugutu aho abasirikare b'u Burundi bari mu nteko za Afrika y'ubuseruko bari bashiriye ibifungurwa bagenzi babo bari ku birindiro vya Kicanga na Mweso zazibirwa mu nzira n'umuhari M23. Igisirikare cy'u Burundi kivuga ko kitagiye kuvyihanganira. Colonel Floribert Biyeke n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. Kwigenekerezo rya 21 gitugutu 2023 imodoka z'abasirikare b'u Burundi bari mu ngabo z'akarere k'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko zari zitwaye ibifungurwa ku birindiro by'ahitwa Kicanga na Mweso ankiwe kurengana n'umugwi wa M23 aho uwo mugwi wugaye ibarabara rija muri utwo turere. Ivyo nyene vyarasubiriye kuba kwigenekerezo rya 30 gitugutu 2023 igihe imodoka zari zijanye ibifungurwa zariko zija kuri ivyo birindiro nyene zankigwa kurengana n'uwo mugwi wa M23. Ibiro bikuru by'ingabo z'akarere k'ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko byarasabwe gutorera umuti izo ngorane, ariko ntivyashoboye kumvisha umugwi wa M23 ngo wugurure iryo barabara. Rwego rw'ukwivuna abansi bw'u Burundi ruramenyesheje ko rudashobora kuguma kwihanganira ingendo nk'iyo. Inyifato y'igisirikare cy'u Burundi kuri bagenzi babo bishwe abandi bakagirwa imbohe ku rugamba iranegurwa n'umuhari M23 uvuga ko inyifato igayitse kandi iteye isoni ku gihugu. Major Wiringoma n'umuvugizi w'igisirikare cy'umuhari M23. Le Burundi comme une nation, lorsque nous avons présenté igihe twavuga ko hari abasirikare b'igihugu cy'u Burundi twagize imbohe, igihe twavuga ko benshi muri bo bapfiriye mu ntambara, ko twafashe ibikoresho by'igisirikare cy'u Burundi ku rubuga rw'indwano, igihe twavuga ko bica abanyagihugu ba Kongo, ukuri kwaciye kuvyara urwanko. Babigira binyegeje bagwana ku ruhande rw'igisirikare ca Kongo, ariko ubu bariko barondera ivyitwazo vyo kuja mu ntambara ku mugaragaro. Ubu Uburundi bugira bwinjire mu ndwano ku mugaragaro, ariko nk'uko mubizi muri M23 turabasirikare bubahiriza amategeko. Abasirikare babo nibo bagizwe imbohe, rero ni leta yabo itegerezwa gutera intambwe ya mbere ikaza kubaza ivyabo, ariko batanguye kwiteza utunyoni canke gukoresha ubwenge birabasha. VMP, jouer au malin, mais c'est de l'irresponsabilité. Umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi anegura agace k'abategetsi b'u Burundi. Marie Louise Baricako awurongo yabona ko u Burundi n'imiryango babuza ababo bakwiye kumenya vy'ukuri ivyashikiye ababo. Amakuru dushikira atemezwa canke ngo abeshuzwe n'ababijejwe ari bo bategetsi b'u Burundi canke abakuru b'igisirikare c'u Burundi, bigatuma haba igipfungu kuvyerekeye abasirikare b'u Burundi bari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo,
arateye impungenge. Ku bisanzwe bizwi kandi vyemewe, abo basirikare barungitswe muri wa murwi w'abasirikare bo mu ntara ya Afrika y'ubuseruko EAC, ariko bikanavugwa yuko hoba harimwo abafatiwe ku rugamba n'umugwi w'abagwanye M23 bariko bagwana ku ruhande rwa runani rugizwe na FRDC, FDLR, Wazalendo hamwe n'abamercenaires ngo aribo bagize inteko zirwanira Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biri gutyo rero ni giki gisigura iryo rungikwa ry'abasirikare rigira kabiri rirungitswe n'u Burundi mu nzira zidasobanutse. Ikigira kabiri, abo basirikare b'u Burundi bagiye muri ubwo buryo bagakorana n'abasirikare ba Kongo n'ababashigikiye bagengwa n'amategeko ayahe. Ikibazo ca gatatu, ni giki catumye abo basirikare bahabwa umwambaro n'ibirwanisho vy'igisirikare c'ikindi gihugu. Ikibazo ca kane, mbega inzego zose zifata ingingo mu Burundi zaremeje iryo rungikwa ry'abasirikare? Aho mvuga inama nshingamateka, inama nkenguzamateka, inama nshikiranganji n'izindi nzego ngirango. Ko mbona atakivugwa na kimwe mu gihugu kuri izo ngingo zafashwe. Ivyo bibazo vyose rero nivyo bisigura agacerere kadatahuritse tubona ku barongozi b'u Burundi nta butazi umubabaro. Ivyo bibazo vyose bitera imiryango y'abasirikare b'u Burundi barungitswe muri Kongo, na cane cane iyo abahasize ubuzima. Ababosho bazira ubusa kuriho data. Igihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo n'igihugu c'u Burundi bikaba barateye igikumu ku masezerano mu kwezi k'umunani guheze, amasezerano ajanye no gufashanya mu vya gisirikare. Abasirikare b'u Burundi bakaba bazoca baguma muri ico gihugu ca Kongo inyuma y'ikiringo c'inteko za Afrika y'ubuseruko kizorangira kuwa 8 Kigarama uyu mwaka. Ni na hano duciye dusozerera ikiganiro kw'isoko, mwariko mushikizwa na Jean Bonfils Niyongere na Gahwana. Cari ikiganiro kw'isoko.